Tine president aratemwanya aravuga ngo jewe ico nduyu munsi ni mama yakingize. Ati misi yose ngiye kwishuri yarambwira ngo Putine, wibuke kuri Putine izina ridasanzwe, utegerezwa kuzoba umuntu ahambaye kw'isi. Na rimwe n'ingorane naho mutabivuze, yatabuye umwana mba narigiriye muri Canada kuva ku myaka ubusa gushika kuri 14 abana baba bakeneye gukina. Ivyo uzobaha vyose, ivyo uzobagaburira vyose ukababuza gukina, uzoba ubabujije gukura. Burya reka ndababwira, iyo uvyaye umwana ntumurere harya ntaco uba umufashije, sivyo? Uba warifashije gusa, kuko ikintu wanashaka abana bazokumbura gikomeye ni umwanya mwakinye. Ntibishobora gufudika mu mutwe w'abana. Turiya tubazo duto abana bababaza, hari naho aba yagatewe n'ico umuntu w'umubanyi yamubwiye wowe utazi, hari naho aba ari ibibazo yiyumvira akaburira inyishu. Ndanezerewe cyane kubana namwe muri aya masaha. Sanzwe nkunda ibikorwa vy'ingo n'imiryango, hanyuma mu ngo n'imiryango habamwo ibintu bitandukanye. Ibibazo bijanye n'abana ni ibibazo qui m'ont préoccupé beaucoup, kubera ko ibibazo umwana agira nanje ndabizi. Niga amashure nipfuza cyane gukorana n'abana, mugabo cyane ngakorera mu ngo n'imiryango. Abana rero twarakoranye imyaka nkingahe, ndakorana n'abanywa amadroge, mugabo kuva 2017 ahanini ndi mu makouple. Rero ndazi umubabaro w'umwana, mama wiwe canke papa wiwe atari hafi, canke nyene ni gute norera umwana akaronswa ibikwiye. Aya majambo n'amajambo akomeye cyane, kubera ko ntegerezwa kwiyumvira mbega uwagomba kurera umwana ninde, hanyuma umwana wewe niyumvira kurera ninde. Hari ikintu nanditse ngaha, navuze ngo umwana n'umuntu akuze mutoya. Bariya abana bacu naho ukabona ari gatonya, hariya anya harimwo umuntu akuze. Ndabaha akarorero, umuntu yabahaye amahera 5 canke 10 mukiri abana, bamwe muri mwebwe mushobora kuba mukimwibuka. Muri uriya mwana yakuze, bica bikwereka yuko bariya abana bacu barimwo abantu bakuze binyegejemwo. Igihe rero tugomba kubarera, bisaba twebwe yuko tubanza kuba umuntu ashobora kuba umurezi w'uriya mwana. Jewe niyinspira n'ijambo ry'Imana kenshi na kenshi. Mbega ijambo ry'Imana rivuga iki ku burezi bw'umwana? Ivyo ndiko ndabivuga kugira ngo bibatere intege, hanyuma kubera ko mu vyo tuza kuraba turaza kubona ko umurezi atari wewe wenyene. Akaka verse turashobora kukiyinspirako, kubera ko mu barezi buriya mwana wawe ndaza gushiramwo yuko Imana ari umwe mu barezi b'umwana. Kubera ko Imana niyimuha impwemu, niyimuha itiro, niyimuha
ibintu byinshi wowe udashobora kumuha. Kuko nshaka ko uyu munsi mugenda mutuye umutwaro canke umuzigo mwikoreye uvuga ngo abana ndabareze jenyene. Ico kintu kiraremereye ku buryo kugitambukana, kugisinzirana, kijana uba ari uwundi mutwaro ukomeye udashobora kwitura. Wowe ntiwoshobora guha umuntu ibikwiye byose, kubera nawe uri umwana w'umuntu kanaka, mugubu unye si wariko araguha byose, sivyo? Erega naho mukuze muri abana b'umuntu naka, sivyo? None ni wariko arabaha ibintu byose, niwe yabahaye icayi hajya sa kandi mwanyoye icayi, kandi papa si hari na mama ni muri kumwe muri uyu mwanya. Dutegerezwa rero gutura ubwo buremere rimwe na rimwe tudafise nico dushobora kubukorako, bwo kumva twogira siri protection tutanashobora, bikaca bituremera, bikatubuza itiro, amagara yacu agahungabana, bigatuma n'ivyo twari gushobora gukora tubikora nabi. Imana ishimwe. Ngaha harimwo ikintu citwa compassion. Yesu ngo yariko aragenda ashika mu gisagara citwa Nayini, hariho umumama yari afise akana kamwe yasigiwe n'umugabo wiwe. Hanyuma wa mumama agira ibibazo, wa mwana wiwe arapfa. Hanyuma abantu barentervenye gukora ivyo bashobora. Naho ujya mu mama ubwa mbere yarazi ko ari wareze umwana wenyene, oturu y'umwana hariho abandi bantu. Bien sûr umwana yamaze gupfa nta kindi bamufashije atari kuza gutwara isandugu no kumufasha kurira, ariko kandi nivyo nibikorwa sivyo? Hanyuma mu nzira bahura n'uwundi murezi w'umwana, kandi ari we yamutanze, arababwira ngo hagarara. Nturamubwira ati dutebereze iki kandi umwana yamaze gupfa. Araba mama wiwe umubabara afise, araba na wa mwana, aramubwira ngo muhungu vyuka. N'umuhungu cyangwa umukobwa? Hanyuma umwana acarakira, mama wiwe aranezerwa, n'abamuherekeje bari bamuherekeje guhamba baranezerwa. Ibi bitwereka ingene mu mibabaro yacu turiko turarera abana, canke abana bacu bafise ibibazo, canke iyo dufise umubabaro w'ingene abana bacu bariko baritwara, Yesu ashobora kubabarana natwe kandi akaza gukorija canke gukosora ivyo twebwe tutagishobora gukosora. Kubera ko twese mu burezi haragera igihe ubona kunaniwe, canke nyene ubona umwana ariko arafata inzira wewe utigeze wiyumvira. Haba harimwo ibintu bibiri. Ica mbere ishobora kuba ari inyifato itabereye, ijana umwana mu nzira mbi, ariko hari igihe ari inyifato imujana kuri destine Imana yamuremeyeko. Imana ishimwe. Ndabivuga uko kubera ko je ndazi ko hari ahantu nagoranye, kubera bashakana igibi inye, none nkavuga ati ibyo bintu sishobora kuvyiga. Hanyuma wa mumama akwitwararika, afata ideni, agira bya bindi vyose, ariko araguha orientation ntiwemere. Muhora mwiyumva gute? Dutegerezwa gutahura ko umwana naho Imana yamuduhaye, yamudutije, tutamufise ko ibikorwa vyose twenyene. Kenshi na kenshi rero twebwe abavyeyi tuba dushaka kujana umwana mu vyo tubona biri vyiza, mugabo ntitwibuke yuko uriya mwana nawe afise destine, arafise impamvu Imana yamuremye.
kandi hari igihe impamvu Imana imujanamwo twebwe tudashobora kuyitahura, tuca rero dusiragoringa agenda hariya anye Imana ishaka kwaja, nawe ugomba kumukatisha umujane hariya ubona ko hazoba heza. Kiba ari igihe cy'umubabaro mwinshi, novuga igihe ca confusion. Mugabo ijambo rikomeye nuko muri iyo mibabaro yose no mu byo tutabona, Yesu akompatisanya natwe, ni Kirundi ni Gifaransa, ababarana natwe. Ngaha nibaza ko tuza kuraba ibintu bitari byinshi cyane. Icambere no kwitahura, gutahura ukuri kwawe gushasha, utakiri kumwe n'umushinga ntahe wawe, utakiri kumwe na papa w'abana, nibiki bihinduka, sibyo? Kubera ko dutegerezwa gutahura ubu buzima bushasha, hanyuma tukiga ingene dushobora kwitwara muri ubwo buzima, kuko burabaho. Ikindi turaza gukora agakorwa gatonya, turaza kuraba mbega umwana niki akeneye iki. Namaze kubabwira yuko umwana ni umuntu akuze mutonya. Hanyuma turaza kuvugana kurera niki, mbega umurezi w'umwana ninde. Ibi bibazo mwe ntimuhora muvyibaza. Igihano coco kimeze gute? Mbe igihano kiremewe? Ni gute bahana umwana? Uburyo butanu bwo kurera tudakwiye gukoresha, turaza kubucako n'uburyo twokoresha mu kuhana umwana canke mu kumwigisha. Umuvyeyi yireranye abana si kuvuga ko ari umuvyeyi adakwiye, kuko twavuze ko tuza kuvugana ingene tworera abana bakaronka ibikwiye kandi barezwe n'umuvyeyi umwe. Kuba uri ngaha wewe, kuba udafise umushinga ntahe, kuba ufise abana, si kuvuga yuko uri vide. Wapi? Urashobora kubaho ubuzima bwuzuye, kandi ntushobora gutanga ubuzima bwuzuye nawe udafise ubuzima bwuzuye, sivyo? Bisigura iki? Bisigura yuko namba ufise amavide, namba ufise ibicuga, ni vyiza kubanza kwiyicarira wewe, kwicarira ubuzima bwawe, kugira ngo uronke ico ushobora gufashisha umwana gisagutse ku buzima bwawe. Ngaha twavuze ngo iyo ufise urukundo, igisharara, hanyuma urukundo gusa ntirukwiye, kubera kenshi tuba dufise impuhwe zivanze n'ibigumbagumba. Mugabo ivyo naho tugomba kuvyereka umwana ntibikwiye. Hariho ikindi congerako, kugira integuro. Ibigumbagumba, emotion, la chaleur, ariko ntikwiye. Planification, gushiraho integuro ingene ibintu bikwiye kugenda. Ndazi ko abantu benshi babaho ubuzima bw'akajagari, ku buryo n'umwana nyene usanga acaba muri ako kajagari. Kandi ikintu ca mbere kiba, iyo umumama abuze umushinga ntahe wiwe, aragira ihungabana, ku buryo usanga ibintu bidatonze. Kuri bamwe bamwe bivanye na za mero twiga, bikavana n'ibiki, hari igihe umuntu aca muri periode confuse hamwe no gusokoza vyibagira. Ni igihe gisanzwe umuntu ashobora gucamo. Hanyuma kwizera kuzoshobora kurera abana, pa kumva ngo urumva ngo ndapfuye ngo bizoca bigenda gute. Oya, kubera ko hirya yuko twebwe turabarezi,
Imana yarateguye plan y'ingene bari abana bashobora kubaho. Ngomvye kuvuga iki? Kusigaye wenyene gira ukwizera ko abana Imana ishobora kugukoresha ukabarera neza bakabaye pano. Hejuru yuko bakunda, hejuru yuko ugira integuro, kwizera, ushigikirwa birakenewe, ushigikirwa n'abande. Urashobora kurera abana bakaba abantu bakomeye bafise inshingano kandi banezerewe. Jewe ndakunda kuraba amadocumentere kenshi. Mu gatondo ndaraba video imwe y'ikintu kanaka. Dernièrement naravye video ya Putin president. Aratemwanya aravuga ngo jewe ico nduyu munsi ni mama yakingize. Ati misi yose ngiye kwishuri yarambwira ngo Putin, wibuke kuri Putin izina ridasanzwe. Utegerezwa kuzoba umuntu ahambaye ku isi. Imisi yose agiye kwishuri niryo yamutekerera. Ivyo abana baba haya kenshi ntimwibaze ko babigirwa na ba papa babo. Babigirwa na ba mama babo. Aba mama n'abantu bafise ubushobozi bwinshi cyane gose. Nama ndabibwira abagabo b'abagenzi. Gusa ikintu badafise ntibiyemera. Abagabo nabo bashoboye ibintu bikenya bakaca bagira ukwiyemera kwinshi. Iyi Imana ivyuye ubwenge bw'umumama hejuru y'ubushobozi afise ikamuha kwiyemera. Ashobora gukora ibintu by'igitangaza ata muntu ashobora kuvyiyumvira. Murazi umugabo araranye umwana inshuro zitatu araramuririra ko wenyene wosanga yagiye mu bitaro yagwaye malaria. Nivyo sivyo. Umumuhaye ngo amuheke amumarana amasahane umugongo ejo yo bari kwa muganga. Aba mama rero bafise ubushobozi bwinshi mugabo kwiyemera bikaca biba bikenya. Umupfakazi ntakwiye kurera abana biwe mu bukene. Ubukene navuze si ubukene bw'amafaranga. Kumva yuko uri pauvre umenga ntaco ufise oya. Urafise ibintu vyinshi. Kubera gufita hari gihe bivana n'ingene umuntu yiyumvira. Kubera ikintu Imana ishobora kudukorera uyu munsi nukudutura ivyo bintu byose bituremereye bitwicayeko bitubuza kwa avance. Rero kubera ko udafise umugabo ntibisigura ko ucurerera abana mu bukene ngo urabona ngo bana ngo twarigorewe wapi. Ahubwo akwiye kubareresha umutima ukomeye, umutima wuzuye, umutima urimwo kwizera kandi ushobora gutunganya ibintu kugira ngo abana baronke modere, baronke ico bigirako. Umupfakazi arashobora gufasha abana kuronka ibikwiye vyuzuye cyane iyo ibikomere yagize canke kubura yagize bivuwe. Ngaha ndazi mwarize ibikomere sinzi avec atanazi. Ego. Biriya bikomere byose ni bikomere vyinshi. Kubera hejuru ya bijya bikomere bitanu hariho mwebwe ivyo mwisangije. Co kimwe n'abatararonka uruvyaro nabo barafise ibindi vyongera ko bisangije. Ruriya rugendo rero rwo gukira, rwo kwimenya, rwo gushobora kubohoka utararugira, abana ucubaha kuri bimwe ufise. Kimwe mu bikomere tugira, kenshi iyo umwana akwankiye ikintu ca mbere wiyumvira ngo aha ni kubera ubona ndi jenyene. Iyo saba ari ngaha
hari gihe munabivuga biriya bintu kandi birakomeretsa cyane abana baca bararira mutabizi hanyuma jenda umupapa abana bahora banyankira hagiye umubwira ikintu akanga none ko kuva ku myaka 2 n'inusu abagiye muri jeune adolescence na ka adolescent kari ngaho abwe ati eva hasi akaca yikumbagaza ati ambariye impuzu ati wapi nambariye none wumva ari kubera tuba dufise rero ingene twiyumvira mugabo rimwe na rimwe nivyo vyimviro hari gihe usanga atari ukuri ngo hawanse kubera na papa wiyo yaba ahari hari naho we yari kumwankira kugwiza na 5 none babakubitiriki ntibabakubita kubera rimwe na rimwe bazi kenshi rero uca wiyumvira ngo yakugaye yanse kukumvira kubera hari gihe biba ari ivyo mugabo hari n'igihe bitaba ari ivyo iyo comportement yigize kubera igihe harimwo kumbure turaza kubishikira abapfakazi nk'abavyeyi akenshi baba ari bo bajejwe uburezi bw'umwana bwimbitse ivyo afungura ico yambara barashobora gutera imbere mu gutahura uburezi bw'abana bwimbitse kandi bw'agaciro inye bica bigufasha kuremuruka ukamenya yuko uburemere bwose butari kuri wewe aha rero bisaba gushigikirwa guhabwa inyigisho n'ibikoresho vy'uburezi reka ndababwire abantu benshi twagiye kubaka tutazi iyo turoye hama turonka abana tutazi ingene tubafata atabikoresho atabikwiye dufise mu vy'ukuri vyo kurera abana ico ngarukako ni intambuko z'ikigandaro mwarazize ndibaza mu kubura wisangije sivyo mwarize kiriya cigwa cyo kubura wisangije biriya bintu dutegerezwa kuguma tubikorerako mbega narashoboye kugira ikigandaro neza abantu benshi ntibazi yuko deye ari ikintu gikomeye ikintu utakaje c'agaciro ni vyiza gukora intambuko zose z'ikigandaro yaba babuze umuntu babuze umwana wabuze ibintu vy'agaciro emera uburiya bubabare ukora intambuko z'ikigandaro kire twebwe mu mico yacu bakubwira ko ari ukwigumya ko ari ukwifata twabagabo baca bavuga ko amosozi yacu atemba aja mu nda mwebwe sinza haje mwajahe umenga umuntu ariko arasohora umubabaro guhungabana no guhakana nukuvuga iki dufata iki cyo guhungabana guhakana ivyabaye guhakana ko wabuze igihe iyi ntambuko utayikoze neza bizokugora gusigurira abana iyo bakubajije ikibazo kijanye na papa wabo ucugomba utabakariye ucugomba kugikwepa kubera ko uru rugumago ngaha ntirurakira ubumenga akugarukaniye wa mubabaro nkaho ubaye ubwo nyene ishavu iri shavu ryo urumva ritakize azoga igiti na mpaka vyansi kambambiri tuzoca tuzana hotaro ariko burya si iryo shavu ry'uwo mwanya riba rifatanya na rya shavu wagize ritashoboye kuba rikide aha gusezera kwiyumvira ko umuntu yari gushobora kwirinda urupfu canke kuvugana na Destiny ukavuga ati rindira umwana banza kure sivyo rindira basi oro ntibishoboka
ngaha anye ibi navyo bica bituma haba ubwoba kuko na wa mwana wawe canke babana usigaranye bazohava bigenda nk'uko papa wabo vyagenze, kubera ko votre destin muriko murakominika. Aha rero naho ni mwana cagwa mu mporero ya siri protection kugira ngo umurinde bimwe vyashitse ntibizogirene ntibizoshike. Mugabo sivyo, wowe iyumvire kwa mucunganywe n'ikintu gishobora gushika gisa n'icambere, kandi icambere udafise aho wakibitse mutavuganye ko kizogaruka canke cahetse, mwumva utabaho ubuzima buhangayitse sa. Ibi rero nabigarukanye mu burezi kugira ngo mushobore kuraba ingorane muri ko murabamwo ko zidafitanye isano n'ubuzima bwanyu, kumbure butarabohoka ku gice kanaka mu bijanye no gukora ikigandaro. Guhagarika umutima canke confusion, kenshi niyo stade umuntu ajamwo iyo yabuze umuntu, cane cane abantu baba bakiri mu myaka ya mbere ya mariage. Ubumenga niho muriko muriga ingene mupanga ubuzima, hakaca hatamwo urupfu ucuba perdi, sivyo? Nk'abagize ibibazo bakiri mu myaka mikenya 5, 10, mpereye kuri 5, burya ni 5 ni myinshi muba mucirondeza mukiraba ingene muzopanga ibintu. Iki gihe rero urumva kizanana no kucuhagarika umutima, none urumva urawuhagarika n'abantu bakagusonga ngo yarakiri muto, ngo nutwana ngo twari tukiri dutonya. Urumva urabizi ko kiri mutonya kandi nutwana uratubona. Societe rero nayo ikacibizana nk'uko umenga uyu mutima uhagaze n'umubabaro no kutumva ico ukora. Igihe atabufasha uronse, urumva yuko umwana nawe ashobora kuzoca aba muri ibi, nawe akacakura ari umuntu ahagaritse umutima afise confusion, atumva ejo ibikurikira. Iyi ni intambuko ya 5 y'ikigandaro, kwemera ivyabaye, gusubira kuzura na wewe. Kubura rero bizanana no guhindura ingene warubayeho. Icambere, kuva ku bavyeyi mwari babiri ukisanga usigaye uri umwe. Gukora urwo rugendo rwo kumva ko usigaye wenyene, nibaza ko ari intambuko, ko ari urugendo rukomeye, kubera ko ndabizi twamana muri kabine akubwira ati mugabo niyumvira ko umunsi umwe azogaruka, sivyo? Canke mwijoro aho raza kandamutsa niyo nibagiye kugara nukuvuga ko ashobora kugaruka, ntaco reka ubura akora ibintu bikenya kumbura azoza kugusahiriza. Si hari yaragiye. Bishobora gutuma umuntu yumva ko afise umuzigo uremereye kubijanye n'ubutunzi, kumva kumenga niwe yahora azana ibi canke yahora azana nibi, none ubugiye kubikora wenyene, uca wumva umengana urusyo bakugeretseko. None urwo rusyo rwo kuvako gute? Harya umuntu ari munsi y'urusyo yoshobora kugwikura ko gahemwe? Aha, kumva atamutekano ufise canke ko wicira urubanza, ukumva umenga hari insécurité canke urikiripabiliza. Iyo uko abantu babona ubupfakazi mu kibano, hari igihe umenga birateye isoni, hari igihe umenga nawe uri ingorane ku muryango w'umugabo wawe canke ni wanyu, nukamenga utanguye kuba
canke nawe ukamenga baraguhevye kubera ko haba hari abahora baza kubaraba kubera umushinga nahe nakiharuka cumenga babandi bose barikase un certain moment. Muri iki gihe ico umuntu yomenya cibanze nuko ivyo abana bakeneye mu mushaha iyo babuze umuvyeyi ikintu ca mbere nugutekanishwa canke kumva ko batekaniwe kubera ko bijya bibazo we ufise bo baba bafise nko kugwiza nk'ijana. Umwana amaze gushikana imyaka 6 afise ibibazo byinshi kandi adashobora kuvuga neza adashobora kukubwira kubera aje imyaka namaze nakira abana muri kabine abana bararira abana barambwira ingene bahora bagenda ahantu habonyene bakarira hamwe n'umuvyeyi bazomarana imyaka batazi yuko umwana ahora arira wenyene. Biriya bibazo rero dufise twebwe dukuze tumenye ko nuriya mwana n'umwana anyegeje nk'uwundi muntu akuze atarashobora kwiyexprima nka twebwe gusa. Kumutekanisha rero kugira ngo asubize umutima mu nda kumva ko ashobora kubaho mukabiganirako ariko biragoye ko mubiganira ko izi ntambuko utazigize ntubu ufise inguvu. Hanyuma gushiraho imigenzo canke ingene ibintu bikwiye gukorwa guserura ivyiyumviro mu mwidegemvyo kureka umwana akarira canke agahora kubera hari umwana umwe ashobora kubatiribira akavuga agashaka ko mu bikominika n'uwundi ahitamwo guhora ataca azobivuga ko azorira wenyene gusa ntunabimenye. Bisaba rero ko wewe akubona nk'icitegererezo uba modere hanyuma ukamufasha ntuba umuntu ahindagurika buri gihe. Nshaka ko dukora agakorwa gatonya kugira ngo tuganire icari c'umwana kuri wewe image kubera naho dufise abana twese burya ntidufise image imwe kuri uriya mwana. Bavuze ati nibwo buzima bwanje undi abandi bavuze ati niryo tunga mfise bavuze ati niyo ntahe yanje bica bisigura yuko hamwe yotangura gukora ibitajanye na bijya yizera ubuzima kuri we bwo hakwa guhagarara ntimuvyumva kubera intahe yoba takaye. Hanyuma harabavuze ati umwana wanje ni vyose umwana wanje ni vyose nukuvuga sa niwe mishatsi yanje niwe mpuzu zanje sa niwe gitanda canje niwe none ko mwanse vyose none aha okay. Hariho uwundi abandi bavuze ati umwana ni igikoresho c'Imana ni igikoresho c'Imana. Hariho wavuze ati jewe niyumviriye abana banje niyumvira abana bashobora kubaho bonyene bashobora kuja gukora bakaronka ingene bahaba atahari peut-être nivyo nibaza. Yo yumviriye abana biwe abona bakuze bavuye mu ikintu ku buryo n'abandi bashobora kubona ko urezwe n'umuvyeyi umwe nawe ashobora kugira ico avuyemo muca mwumva inguvu nawe ashobora gukoresha kugira ngo uwo mwana azovemwo umuntu adasuzugurwa. Ibi vyose ndiko ndabibasomera kugira ngo mubone perception mentalite image dufise ku mwana kuko iyo shusho dufise ku bana bacu burya niyo ituma tubaho ubuzima birafatanye n'ubuzima tubaho buri munsi. Mwana ndamubona nk'ibikorwa by'Imana ingabire byose
n'umuryango. Undi yavuze ati umwana iyo ndamwiyumviriye umwana wanje ni gift ado genzi umwana niwo munezero mfise. Ingabire nibwo butunzi bukuru, nibaza ko ari nk'ibyo. Tugerageje kumviriza ico twita umwana, tugerageje kumviriza ico twita umwana, ntimwumva ko dushobora kuba tubayeho ubuzima budasa cyane mugabo burafise aho buhuriye, sivyo? Umwana ni umuntu ari mu kiringo cyo gukura niwe twita umwana, atarashikana 18 ans généralement niwe bita umwana, kubera bariya anye bamaze kuba abagabo bakaja kubaka n'abana banyu mugabo barafise izindi stati sivyo? Ni nka kurya natwe turi abana b'abandi mugaha hanini iyo tuvuga umwana tuba tuvuga umuminere. Hanyuma ku muvyeyi umwana, ku bavyeyi bamwe ni ingabirano, ni inshingano bafise za buri munsi, ni isoko ry'urukundo, rimwe na rimwe n'ingorane naho mutabivuze. Iyo atabuye umwana mba narigiriye muri Canada. Umve iyo ataba wewe none muri ko murabahana ntaho muhora mubivuga bamwe bamwe sa nukuri kutavugwa nkuko unye turiko turabivugana n'abandi. Hanyuma ni kiremwa gishobora gushikirwa n'ingorane zivuye ku bantu bakuze irango kibeho cige gikunde kandi gikure. Abana ingorane nyinshi bagira kenshi ziva kuri twebwe, ziva mu kibano, ziva ku barezi kw'ishure. Harimwe umwe yavuze ati mugabo ababanyi hari igihe batwononera abana. Kenshi rero ingorane abana bagira ziva ku bantu twebwe dukuze. Ni usanga wamubwiye nabi, ibibazo vyawe ukabimuremeka kandi atari we yabigukoreye. Murumva ababanyi bakongeramwo, abandi bana bakongeramwo. Buri muco wose ufise uburyo bwawo bwo kwiyumvira abana. Mwebwe namba mwiyumvira ko abana ari ingabire z'Imana, ari amakado y'Imana, aho ni mu muco wacu. Niho tubona ko umwana ari ingabire y'Imana, ari vyose, ari wo munezero dufise n'ibindi. Umwana n'umuntu ari uburyo bwiwe bwite, ariko ataharigeza kugira yigenge. Nukuvuga iki? Afise monde we warimwo. Twebwe abantu bakuze hari igihe tutayitahura. Biba bidusaba rero inkomezi zo kuva hamwe twebwe turi mu gukura. Tukagenda hariya mu bwana. Aya n'amashusho atandukanye y'abana. Uto nimubona ko twari ko turinyagiza. Sa usanga bari ko barinyagiza. Hanyuma rero we kubera utakiri kakana ka kera ushaka kumuvutagura, inkorora irakwica. Ushaka kumuzana kuri ya myaka yawe ubwo nyene. Ariko umwana birabikeneye. No gusimba umugu aka karatorotse n'umupira ngira gatorotse kuryama. Hama hari igihe utugeso twebwe twagira kera abana bacu usanga bagira twatundi nyene. Hanyuma twe ntidushobora kubatahura. Ngo giye kuyerera oro nawe wahora utoroka. Umwana ategerezwa gukina. Mwavyumvise? Hanyuma iyo hatariho cadre yo gukina arayironderera. Abakeneye kuvugwa, umwana arakeneye gusenga. Bwangwa akure mu buryo bw'imwemu. No kwiga n'ibindi vyose.
abahinga berekana ibi. Mwabonye tutunuze tudukende ngene twandikana tugire nuza aba n'abana nuko amashusho ataboneka. Uyu yafashe marikera ariko acapa kuri uyu wundi. Kuva ku myaka ubusa gushika kuri 14 abana baba bakeneye gukina. Ivyo uzobaha vyose, ivyo uzobagaburira vyose ukababuza gukina, uzoba ubabujije gukura. Abana bategerezwa gukina. Hejuru y'ivyo kurya mwaronse mu bagaburira n'ibindi reka abana bakine. Umwana amaze kuyirenza araha, murabona ingene abameze. Sa uwakeneye ko mubera umuhanuzi. Apana byo kumushwanira. Oya, kubera haba afise n'ubwenge bwo kukurezona. Kandi wowe bijya vyawe byo mu minsi iheze ubu unyisigeza ahandi. Ugumye ubona rero ko ari kakana wavyaye ejo bishobora kukugora ingene umurera. Ariko numvise ngaha benshi muri abagenzi b'abana. Turaba ivyo umwana akeneye turavye ibiringo vy'imyaka hagati y'imyaka ubusa n'imyaka 2 umwana bakeneye umutekano urimwo affection, sécurité. Kubera bakiri fragile. Murazi yuko uza gusanga umwana wawe yaragwaye intandara kubera bamutuye hasi ntubimenye. Canka agacuha akaguma shuha. Ukazosanga yaragwaye ibintu wewe utigeze umenya. Rero uwo mwana uyu unya bakiri fragile arakeneye sécurité. Arakeneye kwitwararikwa kuraba ko yafunguye kubera biramugora kuvuga ngo nivyo kurya. Sivyo? Arakeneye touche physique. Guterurwa. Guhekwa. Gushiragwa ku rutugu cane guterurwa na mama wiwe ko ni wafise. Hajya muri kujya kumuterura harimwo chaleur, harimwo kunywana. Harimwo kumva yuko hariho umuntu amubabaye. None ntimwabonye yuko mu malangaje d'amour harimwo le touche physique. Kandi umuntu atayironse nibo kenshi bakarigwa no kurenga ibigo. Dukomeze. Ivyo kurya n'itiro vyovyo n'isuku ivyo sinirirwa ndabivuga. Mugabo umwana bakeneye kuryama amasaha menshi akinga no kuunya kugira kure. Abikura hehe? Ibi vyose umwana abikura he? Hategerezwa kuba umuntu akuza mwitwararika. Ubukuze wa mbere na wafise ni wewe. Hari gihe abana bacu tubaha abandi ngo babaturerere ababone. Sivyo? Ukibaza yuko wewe waza kuguhera umwana ivyo nawe utari kuramuha. Responsabilité yose. Biriya bintu mukanya gatonya dufise yangabire mwavuga Imana yaduhaye ya miracle cagitangaza tukironkera umwanya. Sivyo? Ujya reka ndababwira ntakintu iyo uvyaye umwana ntumurere hajya ntaco bumufashije. Sivyo? Uba warifashije gusa. Kumugaburira, kumuhenda umwana angana nkuku kumukubita ntavyo yumva. Kandi hari abana bakubita utwana, hari abantu bakubita utwana utuunye. None hajya ubumuhanye ubumuhanuye canke uba wimaze ishavu. Umwana ugushika ubusa gushika ku myaka 2 ugaca uhondagura gutya. Hanyuma abari ko araforoma personality hagati y'imyaka ubusa gushika ku myaka 6 niho umwana yubaka ico twita personality kitanahinduka. Rero fata ko kantu gahere kuri iyo myaka ubusa uzura gakubita. Kazokwanka
uzobibona kabisa. Ego umwana ariko arakonkuze urabe akonka kuraba mu maso akubwira ati biraryoshe, nawe ukaca wicomokera ku ifone canke mu mamayindi yawe ukaba wagiye muri ya mibabaro yawe. Wowe ukibaza ngo umwana ntavyumva ko mutari kumwe, aravyumva ko mutari kumwe ngaho onye, aca gukebura mu kugusemura canke nyene aba ariko aragira experience umvirije. Muga kenshi na kenshi bakunda kugira izo reaction iyo we watakaye. Jewe nama ndaba abavyeyi bariko baronsa burya nkirabira, hari n'igihe hakurya inzara. Kubera iki? Kubera ko uriko uramwonsa, uriko uramuha amaberebere, mugabo umutima wawe nta uriko uramuha kenshi na kenshi. Nivyo bikunda gushika. Imyaka 3 gushika kuri 5 abakeneye cyane urukundo canke affection. Abakeneye kuvuga, mureka avuge biriya bintu byose vyiwe. Mama nawe ukacumenga yaguteye ingorane, mureka avuge kubera bari ko aradevelopa arangaje yiwe byinshi anabivuga nabi. Hariho rero abavyeyi atihanganira ko umwana avuga ikintu nabi, baca bamusubiramwo canke akaca amubwira tukivuze nabi, akabimubwira nabi, ugaca usanga umwana aciye ahora ahubwo, ugasanga ari capacité de communiquer ziwe urazononye. Canke mukaca mumutwengera rimwe kubera atabivuze nka mwebwe. Biriya bintu sivyo. Abakeneye gutangura kubwirwa amajambo yoroshe, ingene umuntu ashobora gutakaza ikintu hanyuma kumva nawe ko afise ikibanza ngaho onye, kumenya ko bijya bintu byo muhira bifise ko access, kamuha ikibanza. Aha abikura uyu mwana uyu abari no muri jeune adolescence, nabibabwiye hamwe aravurugana, mugabo nawe akeneye kuganirizwa kandi mu bugwa neza. Paka kumubwira ngo guma ngo izo mpuzu zicafuza ngo biki yazibonye ko zicafuye, muganiriza ingene yo kwifata. Ega kana k'imyaka 3 gushika kuri 5 kaba kamaze gutangura gutahura ibintu. Akana k'imyaka 3 5 kaba kamaze kugira capacité yo kwanariza ibintu. Ashobora kutabivuga neza mugabo ababibona. Hanyuma abakeneye kumukinisha, nukuri ndasavye duhejeje kuba abantu bakuze twemere tube dukine n'abana, kubera ko mu byo bafungura inkino. None ntimurabona ko umwana ashobora kwibagira gufungura ariko arakina? None ntimwumva none burya ikintu bamwe umwanya muremure kikwibagiza ibindi ko gifa gifise ikibanza kinini mu buzima bwawe. Hari ukuntu rero dusisira tukaba twifitiye ayo mantuze yacu, izo ngorane twahuye nazo n'ibiki vyose, nabo bakaca baza kubaho ubuzima busisiye. Please tuzoze turidigadiga nuko, kuko ikintu wanashaka abana bazokumbura gikomeye ni umwanya mwakinye. Ntibishobora gufudika mu mutwe w'abana. Kumwishura ibibazo vyiwe, reka ndababwire, bariya abana baribaza ibibazo vyinshi. Ikibazo ca mbere gikomeye ni ingene babura abantu babishura. Umwana arakeneye guhabwa inyishu kandi ziri sincere. Biriya bibazo rero baha umwanya bashobore kwiyexprima, bababaze, kubera hari igihe uzosanga bababajije ikibazo cari inkoramutima. Turiya tubazo duto abana bababaza, hari naho aba yagatewe n'ico umuntu w'umubanyi yamubwiye wowe utazi. Hari naho aba ari ibibazo yiyumvira akaburira inyishu. Nukuri mubaho umwanya bashobore kwiyexprima, bashobore kubabaza, kandi mushira umutima munda. Ico mudashoboye umubwira ati nzociyumvira, nzoguhinyisha, mugazo yikwishuza. Mugabo kugumana ibintu biri en suspense bitishuwe,
bizohava bimuha ubuzima bwo kuja mu bandi bamwishura ibidakwiriye kandi wewe uhari wari gushobora kurondera inyishu z'ivyo bibazo vyiwe. Imyaka 6 gushika kuri 11 abakeneye gutahura urupfu icarico, muganirize kubijanye n'urupfu, umubwire inkuru za papa wiwe abimenye. Byo kuguma uvuga ngo igikoko caramuriye, ngo Yesu yaramutwaye, ibyo bintu sivyo. Aha bamaze kugira capacité no kugomba kumenya qu'est-ce qui s'est passé réellement. Birababaza ndabizi, birababaza mugabo na uriya mubabaro wiwe none wumva yo kwawugirira erega bawugirira dans les chambres mutabona. Reka ndababwire simba ndi muri kabine araza akabwira ati agahinda mfise umubabaro mfise nuko na mama atambwiye ingene papa yapfuye arinda afata bimbariye. Ari umugabo nawe ari mu kugira abuzukuru, ari umumama ari mu kugira abuzukuru, birakomeretsa sivyo? Kubera none inkuru atabwiwe na mama azoyibwirwa nande? Na tantine na nyokuru nande? Kuko umwana ageze ngaha bamaze gukura, kumva ko atunganiwe, hariho justice, kwitwararikwa mu vy'ishure kubera ko ashobora no kuriheba ngo agomba aje kurondera ubuzima. Ngaha kame il faut l'encourager. Bariya abana banyu mwe mushobora ahubwo kuba muhangayikishijwe nabo bahangayikishijwe na mwebwe. Il faut communiquer, ukamuhasira ukamwankuraje. 12 à 17 ans anya murabona ko aba atanguye kuba d'ailleurs hano mu adolescent. Abakeneye personnalité ndinde, menya icari, hanyuma kwigenga mugakameme kuri Silveyi, sivyo? Uyu mwana uyu ntugume umucungiye mu gipangu canke ngugira iki, mugakameme mube hafi kugira ngo nk'abajya numvise abafise abana arabagenzi babo ku buryo niyo aronse umufiance canke iki babiganira bakabikominika. Abakeneye kuba mu mugwi, club de prière, rebe y'inambo, ibiki biriya bintu byabo, ntuce ugomba kwaguma yoza amasahani gusa akazi gapange, mugabo nawe umenye yuko umuntu ariko arashikana imyaka 16 17 ngo uce umubohera ngaho, sivyo? Gutegwa intege, yakoze ikintu ciza mwankuraje mutera intege, yagize comportement nziza, ndazi ngaha muba mucunze comportement mbi, aho wivyo uzonzanira ndabizi, none iyo yagize vyiza naho sa ko ndaza aha muba mucunze bibi gusa bashobora kwadukana. Mu ncamake umwana akeneye ibi vyose, guhabwa inyishu zitomboye ku bibazo afise. Iki kintu nukuri mucitwararike. Ibibazo umwana abajije ntimugume mwibaza ngo namadebedebe canke ngo ntibikenewe. We ntibikenewe kubera uvyumva, muga wewe birakenewe. Hanyuma abakeneye gufungura, abana babebe konka, ca ku ntambuko zijya zose, indero, education. Bindero niki? Tuyishikiye. Inkino nabivuze, gukingirwa, kumva ko ari protege. Apana yuko niyo yakoze ikosa canke abandi bakoze ikosa, kubera hayo abantu menga ntibaprotege umwana wabo. Ega sukuvuga kubera ko yakoze ikosa ababanyi bose baca bamuhurira ko bakamukubita canke abakoze ngo ndamubare kurireko. Wapi? Ni umwana wanje, ndashiraho systeme yo kumuhana. Nawe woca umurekurira ko abantu bose baza baramukubita rero ngo n'umunyamafuti. Sa usanda ariko ararira ngo we ngo nari narakubwiye mu bantu, kaca umumara amazi utanamwumvirije, utazi nico yabaye. Wapi? Ivyo sivyo.
shiraho cadre yo guhana umwana wawe kubera n'umwana wawe. Umuprotege yumve ko kameme mama aratahura ko yakoze amakosa, arashobora kumuhana mugabo yashizeho cadre amuhaniramwo yumvikana. Uriya mwana arimwo umuntu akuze, muca mwumva ko mwarenganije abana mubita batonya. Ivyankenerwa rero vy'umwana nibi, arakeneye ivy'umubiri, vyo kurya, vyo kunwa, vyo kwambara na vya bindi vyose. Arakeneye amategeko amukingira, kandi aya mbere nimwe muyashiraho. Kingira abana banyu baprotege, bazobakunda. Hanyuma ibi nibijanye n'umutima, ingene yiyumvira, kumubera akarorero, kumushira mu bintu bituma arezona, mentalite ingene yiyumvira. Nababwiye pana kumurera nk'umukene, nk'umuntu atacafise. Oya, murere nk'umuntu, ego papa ntahari, muga kameme hariho ivyo mufise, hariho ivyo mushoboye, murafise n'amazi yo kunwa, sivyo? Murafise n'impuzu naho zoba nkenya. Gerageza ubuzima bwiwe bwuzuye mubwubakire ku bintu bihari, ntimubwubakire ku bidahari. Kubera ko n'abafise abavyeyi bose ntibafise vyose. Ubakira ubuzima bwanyu ku bihari. Umwana umwereke ibihari, kubera nawene ivyo bidahari burya arabibona. Ivyo mubuze arabibona, mwereke ivyo mufise. Umurerere mu buzima bw'ibihari, apana mu buzima bw'ibibura. Yesu ashimwe. None wumva umwana arerewe mu buzima yerekwe ibihari n'uwerekwe ibibura, bazobaho co kimwe. Kumwe azoba muri manke, uwundi abe mu buzima bwa satisfaction. Kuko uwo twobona ngo afise ivyuzuye, burya nawe hariho ibindi vyinshi abura. Ivy'impwemu ni spiritualite. Gerageza kuganira n'umwana ibijanye n'ubuzima bw'impwemu, kuko naco ni igice kimwe mu bice afise. Spiritualite barahurira ahantu hose, ibibazo vy'impwemu, ibibazo vy'ijambo ry'Imana, ibibazo vy'abadayimoni, ibibazo vy'abamarayika, ibibazo vy'ibintu zenye, vyose barahura. Gerageza rero ube uwubibishura. Ngo none ngo Yesu ari mu mitima yacu, arafise amababa nk'abamarayika, araguruka. None twe tuzoja mwijure, tuzoronka amababa nk'abamarayika canke tuzoterura ibiganza nka Yesu? Bene ubwo bubazo bwose bw'ubugugu kuri twebwe kuri bo bukenewe, nifo kuburonkera umwanya, sivyo vyiza. None kurera niki?